aza kuba runabera novuga ngo hariya ku kibuga kizwi ku izina rya Terani de Sport do El Sadinero niko rutuza kuba ruraheza ekipe yitwa ekipe Rancing gushaka ko ekipe ya Barcelona tunoza kuba rubahuza ama ekipe uko ari abiri. Ekipe ya Barcelona muri kahise imaze gutsinda inkino 32 banganya 41, ekipe yitwa Rancing imaze gutsinda inkino 17. Urukino ruza kuba ku mugoroba uno munsi inyuma ya ekipe yitwa Madrid yoyo itakaje. Urukino rwo gotwo gwiteka kwiki hagati ya FC Barcelona n'ino ekipe yitwa Rancing. Bwana Robert. Esa kwa ni match ikomeye by the way ko ni ekipe ya Racing muri deuxième division ya mbere yayobora urutonde rwa championnat. Twako turagana kuri ekipe ya Barcelona yatsinze ekipe ya Madrid ni yari 10 kuri urutonde rwa championnat muri deuxième division. Ariko Barcelona igiye gurana ekipe ya mbere yobora urutonde rwa championnat mu gicaro cya kabiri mu gihugu cya Espagne. Gurana na ekipe ya FC Barcelona busa ngo nyuma ma ekipe iri muri forme zidasanzwe ko ekipe ya performing neza ku muguku ari muri Espagne. Babonye icyo no kwita ivyo mukewa yarabakorewe na ekipe ya Barcelona. Bazi icyo imigwi ifise cyangwa ishoboye kuza gukora banashika imigwi ikomeye nk'iya za Barcelona. Gukora ikosa cyo kuza kuyifata minenegwe biza kwivira no gutangazwa nino ekipe kaza kuyitsinda birashoboka ko n'umupira w'amaguru. Kugira umugabo bita Defense Freak na murabivuga muri Barcelona kirimi iturufu za mbere zifashe no kuza kwitwara neza mu guperforminga neza banashaka no kuronka results mu kibuga ko irimwe ma ekipe uravyo bwiza bwabo biragaragara ko harimo impact y'ibice 60% by'umugabo bita Defense Freak ko byaragaragaye n'abanyereza mwe batandukanye baciye mu byanzu ya FC Barcelona baraje bubaka ivyabo ariko kubera ko capacity muri kote ya coaching itari nziza kandi itari ku rugero rushibishe baza kwisanga banashaka ekipe kira performinga nabi itari kiraronka results. Rero icambere nk'inguvu mara kumugwa FC Barcelona gishaka kuza kunyereka ko isho gutsinda no rukino harimo cyo no kwita inguvu z'umugabo bita Defense Freak tactiquement no kuba bakinyi ubwo bumva ko Hansi Flick ari umwe mu bantu ari hariya kugira ngo bamunezereze bamukore ivyo yifuza mu kibuga kandi baze kumutuma yishima. Cyo ni cyambere cya kabiri cyo no kwita forme z'abakinyi batunze muri equipe ya FC Barcelona. Biragaragara ko ubwo bakinyi bamwe bagiye batandukanye bagwaraduze mu buryo budasanzwe. Barcelona twonye gitangura championnat yo Barcelona tuko turabona umwaka unuko tubutuvugana. Sofa equipe imeze neza cyane. Kugira Rafinha mu kibuga, kugira Pedri mu kibuga na Frankie de Jong n'umugabo bitara Lamine Yamal wanashaka no mu nyegori wabitaye wana Garcia. Kiri mu bintu bya mbere bikirafasha FC Barcelona kuza performinga neza ko ni equipe isa nkaho bamwe mu bakadre beza igira ko barahari kandi ko collectif yabo ni ikintu cyambere kikirabavugira cyane muri resultat ko bararonka uro mwaka. Rero ku ruhande rwandi ko ndaraba ino equipe ya Racing nimwe mu equipe wanashaka mu nokati hagufi imaze kuba nayo atari mbi kuko muri performance wanashaka imaze kuba igaragaza nimwe mu migwi ubona ko gushika muri kimwe cy'umunani gishishama muri Copa del Rey nimwe mu equipe yakuyemo equipe ikomeye cyane bita Villarreal itsinze ibitego biri kuri kimwe bayisanze muhira kandi no kuno munsi na equipe ya Villarreal igiye kuba itembererwa nande nuno mugwi wande wa nuno mugwi wa Racing Club Stenda igiye kuba itembererwa nande na equipe ya Barcelona ku kibuga cyayo hamwe Villarreal igiye kubikora ikitakariza gutsinda Villarreal y'uno mwaka ya Marcelino ni ma club itunzakinyi bakomeye usibye ko harabakinyi bagiye muri equipe nationale ngamo ku mugani wa Afrika harimo umusore bita Pape Gueye kiri mu wa Senegal harimo mu bakinyi beza itunze harimo uyu mungu munya Cote d'Ivoire atatu mu kubita Nicolas Pepe FC Jose Perez ukijokera wa Leicester City na Newcastle se mu defenseur beza nka Eric Bailly cyo muri equipe ya Manchester United. Abakinyi beshi bagaragara ko abakinyi beza ariko equipe ya Racing iza kwatangaza mpotse n'ibitego bibiri kuri kimwe. Nubwo ngo ino equipe ya Racing mu nkino zitanu iheruka gukina nashaka nakubwira ko yatakaje urukino rumwe gonyene
muri championnat yabo ya Segunda Division neza cyane banashaka ni muri Copa del Rey ni muri Copa del Rey itaje urukino rugera kuri rumwe yatsinzwe urukino rumwe itsinda inkino zigera kuri zine Barcelona nayo mu nkino iri gukina birumvikana tutse competition confondi imaze gukina inkino muri zitanu nganije rumwe ni Copa del Rey wanashaka inkino zitanu zeruka imaze gutsinda inkino zigera kuri zitanu yatsinze zose yanganije rumwe itsinda zine Rancing yatsinze zine itsindwa rumwe urumva ni equipe ubona ko nayo ubwiza bwayo burahari kandi buragaragara ko buri equipe muri knockout stage cyangwa mu nkino zo kurokurana equipe iza gutegura neza gutsindira ugataha cyo ikakwimpoza ko je mu buryo bwiza kaza gutsinda ugataha nzi neza ko ivyo Barca yabonye ku munsi weje imbere ya equipe ya Real Madrid ibikorerwa nayo ni nishaka kongera kubikorwa nayo kuki ihura nabyo ko nubwo ngo irimo ibi bibaye mu mahigwe ya mbere basigi kubihura nayo kuko Madrid imaze kubivamwe niwo mukeba wa mbere ari umukonkira akomeye cyane muri gihugu cya Espagne ashaka kuza kubatesha igikombe iyo re ivuyemwo ugasigarana imigwi nk'iye za Rancing iri n'imigwi itandukanye bisa nka nayo ni myiza ariko ushaka kuza kuyigira kwijamo nka Barcelona niko kanyo kabo kugufatirana akavuga ngo tugiye kuba dukora ibyo twiza gukora ngo dutsinde zino equipe biduha kanyo keza mu kimwe cya kane gici cyanyuma kimwe cya kane gici cyanyuma gishika kimwe cya kabiri gici cyanyuma hamara cyo kuri finale twaje ikombe cya kabiri mu mwaka mbona kore Barcelona ngiye kuraba ubwiza bwayo nkaraba uburyo form zakinyi bafise mu myereza afise nka détente freak ivyo maze ko kamere equipe FC Barcelona nkaraba cyo no kwita rythme cyo no kwita form y'abakinyi form ya equipe uburyo kira performinga equipe maze nkino 10 zatakaza urukino na rumwe usivye ko mu nkino zisanirwa gukina yinjira ibitego bibiri gusa mu nkino zitandatu tute competition confondi match 10 datakaza urukino na rumwe ni seri yo kudatsindwa Barca kiragaragaza ko equipe yagarutse mu bihe byabo byiza reka ibintu mbora ko gufavoriza Barca imbere equipe ya Rancing noza kubona bivuga mu bwo buryo kubera ko ni equipe nako imeze neza cyane kandi ifite n'intwaro z'ushange bamwe mu bakinyi bose bagaragara ko boza kwitwa neza imbere y'umugwa Rancing Houston uno munsi equipe FC Barcelona yaza kuba yatembereye ikina nino equipe yitwa Racing Club ubwo kuri uno munsi ko tubigaragara ko aya makipe yose ari abiri yaba equipe FC Barcelona yaba nino equipe ya Racing equipe imwe ni muri La Liga mu cicaro ca mbere yindi nayo mu cicaro ca kabiri ikaba ari ya mbere binagaragara kandi ko ifite iharuro vyiza nakuye muri equipe yitwa Villarreal ubwo no mugoroba hoho nitwosha kubona surprise equipe yitwa Racing Club ije kuri mu equipe FC Barcelona ubwo ushodo bafite cyangwa Barcelona iraza kwibananya muri kwa rugendo rwabo gwiza ivuga ngo turifuza gushika kuri finale dukina n'inde equipe wanashaka binabaye ngombwa twakinye kare do finale twakina equipe yitwa nde equipe kanake zo bahuye uno munsi Racing Club na Barcelona twitega iki muri rukino ni equipe isama y'igushaka kuba yoronka intsinzi ubugoroba novuga ati na FC Barcelona baragabe ino migwi iragiramiwe baragabe kuko uno mugwi wa Racing Club numwe mu migwi novuga ati wigeze kubunaca muri Premier Division burya warakorose cyane warakorose ndavye wace muri Premier Division muri La Liga irafite n'igikombe cya Copa del Rey neza cyane kandi nabo nyene barafite ibiharo bibavugira iri yarogo hariya baramaze gutsinda no mugwi wa FC Barcelona burya nabo nyene kuko nivyo FC Barcelona za gusanga ibiharo FC Barcelona iri imbere cyane kuko FC Barcelona imaze kubatsinda inshuro zigera kuri 62 bamaze kunganya inshuro zigera kuri 21 Racing Club imaze gutsinda FC Barcelona inshuro zigera kuri 17 kuranyumva Racing Club imaze gutsinda inshuro zigera kuri 17 mu FC Barcelona izo inshuro zigera kuri 17 iyo confidence bivuze ko ihari muri no mugwa Racing rero FC Barcelona ntigende yijajaye nkuko tumenyere tubona zino nkino za Copa del Rey umona maho mego nizo nkino zo gupimiramwo liste B uno mugwa Racing Club uri muri course yo gushowa yo kugerageza yo kudugira mu cicaro ca mbere iragomba kuja muri La Liga aho muri La Liga irazi neza ko izobigiye guhura niyo migwi ya FC Barcelona nayo nyene no munsi gerageza kugaragaza yuko ifite ubwo bushobozi nubwo yoshika muri Premier Division ndavuga muri La Liga izoba yitegure kuza guhangana n'ino migwi ya FC Barcelona za Real Madrid rero ibyo bintu byose rero itegezwa kubigaragaza muri no munsi ego nivyo geretse ukanaraba mu nkino zigira kuri zine zikakubahuza uza gusanga inkino zose FC Barcelona imaze kuzitsinda kandi imaze gutsinda ibitsindo biri munsi ya bibiri
uranyumva bitatu bitanu bitatu bine saison 2010-2011 FC Barcelona yatsinze umugwi wa Racing ibitsindo 3-0 rukino rw'ibanze hari muri La Liga rukino rwo gusubiza batsinda kandi ibindi 3-0 FC Barcelona yakiye 2011-2012 FC Barcelona yakira Racing batsinda 3-0 rukino rw'ibanze muri La Liga rwo gusubiriza FC Barcelona itsinda 2-0 ko ndavuga rero nerekana uno mugwi wa Racing ni umwe mu migwi nawo nyene FC Barcelona togenda yasize agati mu ginyo ntiyogenda yijajaye ngo ati ngiye kwinobera amanota tongeye tugaruke no muri liga nyene rya Copa del Rey uno mugwi wa Racing usanzwe uri kurana kintu hariya uza gusanga nayo nyene ibiharo bafise si bibi uno mugwi wa Racing bahuye n'umugwi wa Logroñés itsinda ibitsindo bigera kuri 4-0 bahura na Ponferradina umucica ca gatatu batsinda 2-1 bahura na Villarreal ifata umwanya wa gatatu muri La Liga barawukuramo kurumva bona ridi Racing yatsinze Villarreal ibitsindo bigera kuri 2-1 Villarreal mu gufata ikibanza ca gatatu nawe nyene uri muri course yo kugerageza kuraba yiko woshobora kuyisanga mu migwi ibiri ya mbere canke bakanatwara inco ikombe ca La Liga kuko bafise ibiharo vyiza hariya yes uranyumva nabo nyene bafise n'amahigwe yo kwisanga muri Big 4 bakitabira inkino za UEFA Champions League mu mwaka uza ariko Racing warazutsinda uno mugwi wa Villarreal ibitsindo bigera kuri 2-1 ivyo byose biharuro binyereka yuko FC Barcelona baragenda biteguriye neza cyane vyiza by'abagabo no mugwi wa Racing baragenda mbere bateguye ati nimba FC Barcelona dufise 11 de départ yacu nziza cyane ihoraho ibihe byose ko ari aba ariyo bateguza gukoresha kuri no munsi bataza gukora ibintu byo kugerageza nkuko twabibonye mu indi migwi heruka gukina iki ni kibazo reko bwa ndino vuga ati rero FC Barcelona bafise akazi kadasanzwe nabo nyene nibanjanje ubu Racing ngaruka na vya bindi ngo Racing ngo sina ngo Barcelona ngo ni surprise oya nta surprise irimo numugumeze neza wiyubatse uri bien umwaka uza bazoshobora kwisanga bariko barapambanira hariya muri La Liga rero bagende biteguye nkuko